inseramwo uduservice musange ku kazi mubwira utujambo turyoshe bimwe bimuha envie yo gutaha akibagira ryacu kuko drogue iba remplacer n'iyindi drogue ngo wibuke ibyo yagukoreye ngo tazi imana wibuke ibyo yagukoreye abantu benshi twibuka kuyisaba ariko ntitwibuka kuyishimira nibyo bamaze kubibona ibyo bintu ko ari ibyo nibyo ndapfukama nkashingira ngo ni haleluya haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya kiganiro kiracyari good morning kuri 94.9 Black FM 94.9 nuko we are good morning team turi kumwe na Bashiriyano Indundi muriko muravyumva turi kumwe na Ahmela turi kumwe na Vanessa turaryohewe cyane muri Black FM n'ushobora kuvyibaza rero turabahaye ikaze ugira kandi mukana tuge tubabwire ico bita sujet tubabwire ico umunywanyi wa Black FM ya impanuro yasavye rero mukanya Bashiri agira bashikirize ico yadutumye kugira dushobe kumuhanura kugira dushobe gutanga intererano hama tubibutsa yuko abakeneye yuko tugira ico tuvuze kubibazo bafise cyangwa kungorane bafise bashobora kuzana sije muri radio ya Black FM bakandika message cyangwa bagatelefona hama bakatwandikira twese tukaja hamwe kugira dushobe gutorera umuti w'ikibazo ciwe turumwe ni yanje ni yawe Bashiri ngo tubwira ico umunywanyi yadutumye nuko muracumviriza Black FM 94.9 kiganiro cyari good morning nuko rero tubibutsa ko ushobora kuja kunguruka murukana bumenyi kwandika www.blackmedia.com cyangwa se ukaja kuri Facebook, Instagram, YouTube ni Black Media nuko Ahmela sa twararose ku munsi wa gatandatu ku mugoroba umuntu atubwira ati ni mungire inama aravuga nti je mfise ikibazo ndubatse bise umugabo tumaranye imyaka 3 tubakanye ntituravyara nta mwana turaronka aravuga ati mugabo kuva umugabo wanje ndamutwara hari ikintu namubonye ko arakunda inzoga cyane kandi inzoga naragerageje kugira ngo azihebe byaranse kubera hari ikibazo zimuteza iyo arakunda kunywa inzoga isomene irashobora guhera ariko aranywa inzoga bisubire byumvikane yuko nta gihe na kimwe mu ndwi ashobora gusiba rimwe cyangwa kabiri ariko aranywa inzoga bisigure kurumva arakunda inzoga aramwani rero jewe ikibazo mfise iyo yanyoye inzoga ategerezwa kwisoba ko urabona hariho abantu basoba mu gitanda nyene naragerageje mbona si bya bindi bavuga ngo ni ingwara mbona ni ibintu biba iyo yanyoye inzoga kandi naragerageje kugira ibintu bishoboka byose ndabimukuremwo byaranze narageje uburyo bwari bwo bwose ndavyihanganira mugabo ndabona biriko biranga cyane abantu barakunda kuntuhenga kurumva nta mwana turabyara barakunda kuvuga iyo babonye nanikiye ibintu imatera cyane abantu bakavuga nti none ibintu nibiki nta mwana muraro mugabo mudamu akavuga nti jewe nta mwana turaronka mugabo akabyishira akavuga nti jewe nakuze narinze kuva nkura nisoba byarase guhera narabuze umuti wabyo avuga nti rero urumva bari karagerageza kugira ngo ahishire umugabo yego cyane umugore kari umuntu muti aravuga nti rero jewe naragerageje uburyo bwo bwose kugira ngo umugabo abihebe byarase kandi umugabo kubera inzoga naragerageje kugira zihebe byarase nta kuntu ntagize kugira ngo ahebe inzoga kuko iyo yanyoye niho ibyo bintu abikora byarase aravuga nti rero yaramubwiye nti jewe ubu ndaguhaye ukwezi kumwe nutagabanya inzoga ndashobora kudufata ingingo nk'umuntu twubakanye kandi urabona yuko naragerageje rero aragira nti nimungire inama narumvishije ikiganiro good morning numva kiranduhuye ndumva umuntu mufashije ndumva nanje yuko
hari ikintu nkeneye ko mumfasha aravuga nti rero nimungire inama mbega ndabigenze gute ego cyane ntebe umugabo wanje kandi ndamukunda wumva naramwihanganiye kugeza yaho nshobora kubwira n'abantu ati ni jewe byaranse guhera urumva navuye muhiri iwacu ngenda kubaka icyo kibazo ndagifise ego cyane aravuga nti rero nimungire inama ndabigenze gute si jewe no munsi nuko imeze wowe uriko uradukurikirana uze kwakura ugira icyo tubwira mugabo aha ndi kumwe na Vanessa ndi kumwe na Ahmera nza guca mpera kwa Ahmera oya reka mpere kwa Vanessa ndabenye aho ushaka reka mpere kwa Vanessa agira icyo atubwiye ku icyo asikirije ingena vyumva we wumva wo bigenza gute nawe uriko uradukurikirana uri kurumviriza na 4.9 muri aka kanya aho wibereye hose wumve yuko tugukunda cyane Ahmera Vava turi kumwe hano mugabo Vava oui wowe uvyumva gute ndabyumva uko ndabyumva ikibazo gikomeye cyane burya ni ikibazo gikomeye cyane mu rugo hamaze kubaho ka nk'iyo bica bisaba by'ukuri ko habaho ubwizigigwa rero uwo mumama by'ukuri ko yamaze kucihanganira mbere akanacishirako ku bwanje burya cyari kigoye mu ntango cyari kigoye kucakira mu ntango uri umujene marié ugiye kubana n'umuntu kumbure utazi ingeso ziwe umwaka wa mbere urihanganye umwaka wa kabiri urihanganye mbere n'uwa gatatu uragiyeko kandi n'abantu baza baravuga ati hirya muntu kubera iki yamasohoye imatera uku n'uku mbere birashikaho acishirako hajya rero ibanga ryo kubaka ribangirwa ingata rero iyo ngata by'ukuri ku bwanjye ndabona yarayibanze icyo rero no muhanura by'ukuri ntasambura urugo wiwe kuko iyo umuntu agiye kubaka aravuga ngo mu mahigwe no mu magogo mu byiza ugwaye cyangwa ukomeye ibisanzwe namba by'ukuri uwo mupapa mu bisanzwe si ingwara twamaze kumva by'ukuri ko atari ingwara ahubwo ntashobora kuyikontorora mu gihe aba yanyoye izo nzoga nagaragaze rero mu bugwaneza hajya ingeso cyangwa umuntu burya umuntu akuze kiragoye ko umuntu akuramo ikintu atabyishakiye mu bugwaneza nk'uwo bubakanye azaramuhanura buke kandi yongera agisengera bizoza n'ahandi hoho nta muntu yomuhanura ngo nshuti urugo rwawe oya hajya hari igihe ushobora kuvuga ngo arute ejo agasanga agiye kumbura no munsi wigira ko grambezwe reka ndakivuga uko rero je no muhanura nti nkuko yihanganye ubwa mbere nkuko by'ukuri yihanganiye ibyo kuko hari n'abandi bari mu rugo badafise abagabo bafise iyo ngeso kumbura yo kuborerwa hama ngo bigende uko mugabo kuba bafise ikindi kigeragezo bihanganiye hamwe yocumva yokumva by'ukuri ati kumbe je narivugisha je cyo no hanura by'ukuri ni yihangane nabandanya agira umutima wo kwihangana akubwira yuko Evane akubwira yuko yananiwe ni imyaka 3 iheze yananiwe yarahanuye yarabugishije umugabo byarase none yokora iki abandanye yihangana abandanye uko akubwira ko yananiwe mu bisanzwe niyakire yananiwe oya no tuvuga ngo yananiwe burya ikintu we niwe ndabivuga niwe yabivuze ati jewe nananiwe ati numva yuko ntomarana n'indi segonde nawe mumanure nokora iki Moje sino muhanura ukuvuga ngo yananiwe oya ntananigwe hajya ibanga ribangirwa ingata ntavuge ngo yananiwe ahubwo kujya yihanganiye nakubwiye burya intango niyigoye kubera aho yamaze kwihanganira umwaka umwe akumva yo wihanganira n'ubundi nticyo munani yakwihanganira nabandanye yihanganye yubaka urwo rugo rwiwe yego abandanye yihangana yubake niho azaranikira imatera kubera ko atari ingwara yego kubera ko atari ingwara bizohera nawe yitahura oya je ndiko ndamwunganya ni kuvuga yihangana wanda yanikira imatera okay ayihanganire kuko kubera yuko atari ingwara y'uwo mugabo ari bimushikira bivanye n'ingene aba yitwaye mu muntu ze yiwe kubera nawe nyina azokwitahure abona ati kuri ibi bintu sivyo azokwitahura inyuma y'imyaka 3 na 10 baritahura urakoze cyane urakoze cyane donc jewe kubganje nombwira umudamu felicitation
ntinukuri chapeau kwihanganira imyaka 3 si ibintu byoroshe sivyo iyo aba yari ingwara n'imyaka 10 yari kuyihanganira iyo aba yari ingwara imyaka 10 yayihanganira mugabo ni kuvuga icambere na mbere umugabo wiwe siwe mubi urumva mu gihe atagiye kuboregwa nta kiba mugabo urumva umugore umudama wanzarara ati iki kintu kiva kuki ni kuvuga kugira akora ibi bintu biba byavuye kuki biba byavuye ko yagiye kunywa inzoga okay ni kuvuga ikintu cambere ntamubuza ngo ntugasobe mu gitanda ahubwo amubwira ati izo nzoga nizakwiye gutorera unyishu ntatorera unyishu umugabo natorera unyishu izo nzoga kuko umugabo ari marié déjà n'inzoga yubakanye n'inzoga oui kuko cyane ushobora kumbwira yuko nosora imatera misi yose utagwaye ntagwaye n'inzoga zayimuteye ni kuvuga cyane ushobora kumbwira ko unosora imatera misi yose umugore vuma n'umugore yagiye kubaka azica agiye kubaka azica cyo kubaka n'umudamu nukuri madame ahuri chapeau kabisa kuko abadamu bakebo byihanganira ni bakebo byihanganira imyaka 3 si imyaka mikenya uri kuri yagiriza ati jewe ufite umugore aradica ico kuba umukenyezi adica ico mugabo ndakubwira nubwo abakenyezi Imana yaduhaye ige super pouvoir nkuko namanda bivuga yo kujera ibintu haraho natwe tugeza haragera igihe ukumva ati nananiwe ati nagerageje uburyo bwose ariko ndananiwe sivyo none uwo mudamu aravuga ati jewe nta n'umunsi numwe norenzako cece no guhanura sino guhanura ngo genda wihangane nukuri kuko arigiye wihangana ukumva ukoma induru hari ibintu bikugera ukumva ati nkoma induru basi byose bimvemo ni kuvuga ari gashavu byose rimvemo umuntu w'umugabo vraiment ni pantaro n'ubwanwa ku munwa yagize pipi mu gitanda urumva ari gute ubwanwa ku munwa neza we matera iratose siningora ntabwo ari ngo tujane kwa muganga ariko yanyoye inzoga nibwo cyane wanza kumubwira ati umviritashe ndakubwire Vani hariyo pouvoir abadamu dufise abagabo badafise yego je ndabizi go ni kuvuga ici umugore n'abanyamahanga barayivuze kandi siko bemera Imana cyane ariko bavuze ati ici umugore c'est que femme veut Dieu veut ni kuvuga ici umugore ashatse n'Imana mu ijuru ishira ko akora ni kuvuga ubuzima ziko turamu no munsi bwavuye kuri Adam na Eva Eva yatashazisa kujya irya pome tuba tukiri mu paradiso ni kuvuga iyo Eva dashazisa kujya kiyacamwa ubu tuba turi mu paradiso none mwabigiriye nico niko ndakubwira nahawe gufata decision ati je ndakeneye guhindura umugabo wanje by'ukuri abigira umutwara ati je nkeneye guhindura umugabo wanje apana ngo nacareka ngo ngurumva ngo niko bimeze ngo reka nihangane no ntibihangane ahubwo haguruka nk'umugore umbwira umugabo ati umviriza hariyo limite ati umviriza swate ni wewe swate ni jewe swate ni inzoga zawe urumva baganira ati izi nzoga pomemo wowe mugafite amahera menshi kuraba barewe misi yose umugore nawe ariko aramureka agaspiya itungo ry'urugo reka ko iyo no itungo ry'urugo ariko wamera wibuke ko abashinganahe mu muryango nuba força bakora ngo force abagore hariyo manière yo kuvugamwo uravyumva iyo manière uri kuravugamwo ni imodoka kaye kwemera ata amafaranga afise hariyo manière yo kuvugamwo n'ijuru akakubwira ati ndari kumanurira simuze ngo mubwire ngo sheri ngo utarihebye ngo ubunye rero ngo je twahukana no gera mubwira ati sheri muganire mbere muganire uraza aho abagore bakunda gukonvekera abashinganahe babo muganire amwicarike ati sheri nukuri jewe narushe narambiwe kuko ndakubwire hari ikintu cica urugo si ingo z'abarundi ni manke ya dialogue ni manke y'ikiganiro hagati ya couple ni kuvuga yicare ku mugabo wamubwira ati sheri byukuri ibi bintu jewe birangeza hano nta n'umwana dufise ibyo yarabivuze wamera wibuke simvuze bivana na manière yabivuzemo none hari umuntu akumena hari umuntu wowe uri umudamu wo kwiheruka avuga nti jewe naremeye ndabwira abantu ababanyi ko ari jewe ibyo bintu shatse kuvuga oya hari ingeso hari indero abarundi kazi baduhaye yuko umugabo agize ikintu tutavuga indero ndundi hari indero ndundi batubwiye ati umugore ntavuga mu rugo urumva umugabo wawe akwiye byose urumva rero iyo ndero ndundi niyo twakuranye urumva mugabo ubu muri monde tugezemo atigeze kuba ikiganiro ni kuvuga umugore n'umugabo atigezwa kuganira ariko amera wibuke ko abapapa nkabo baba
banywa inzoga gushika naho biyibagira nta mwanya wo kuronka ikiganiro mu muryango abafite wa mugore gikeye shirako akarusha levre ambara akajipo keza ipodore hama muhamagara ati sheri ngwino uraba yuko yiruka mu bisanzwe arakwiruka ndakubajije wowe urikoze nk'umugore sivyo umugabo sima kumubwira ngo sheri ntuva ngaha no bikorereko ikore itwavaye hama nawe umwatira urabe ko aja muri bajya bagabo mu kabari mu gihe aza yaborewe surtout mu gatondo agenda aba ameze neza hari igihe aba ariko yihutira aja mu kazi uwo mwanya w'ikiganiro kidashoboka bene abo rero usanga niyavuye ko adashika muhira akatashikira mu kabari acataha rero ukiri ngaho nyene akazi k'umugabo wawe uraziyo gatumbereye uraza hakorera ikora umusanga ku kazi mugire surprise ati shobora turasohokana ushobora nawe kuba ufise akazi katakorohereza yuko uwo musanga ku kazi inshuti yanje nta kintu na kimwe umugore adashoboye je ndakubwirije kuri abagore aho muri ko muranyumva bati nta kintu na kimwe kidashoboka ku mugore umviriza umugore ashaka guplanisha urugo rwe akarugujera urarujera ushaka kurubomora urarubomora je no mubwira ati gerageza uburyo bwose ikore musange ku kazi nyambava ku kazi direct aja nyambava ku kazi aja mu kabari ikore musange ku kazi hamubwira ati sheri no sitashaka gusohokana n'ubugwaneza ndazi ko adashaka kubwira no wewe nyambukora fata amafaranga yawe gena umusororere wewe nyene kuko umusororere asorora muri kumwe ajera uravyumva cyo kimwe nuko abari kumwe n'abagenzi uramubwira ati sheri stop wagejeje aho shashiri wanje ngo dutahe rero n'ubugwaneza abagore rero b'abarundi kazi da majorite bari mekanike sheri utabihevye ntibikunde je no musi niduteka no kuri kuba mekanike mubwire buhoro nk'umuntu nk'uyo honyene n'umubebe n'umubebe mutware rero buhoro buhoro nayo amajambo aryoshe kuko ajya amajambo nayo yibuka ntazoja muri bajya bagenzi biwe ndabwije ukuri izo nzoga ni droge abagiye kwidroga kugira arabe yuko hari ivyo yo kwibagira swate muhira nta mahoro afiseyo uravyumva uyo mugore ega ntitube duta ikosa ku bagabo gusa hari igihe bituva ko natwe bw'abagore mbe uwo mugabo wamufata gute umufata gute ashite muhira hari igihe aja muri ako kabari kubera atinya umugore atinya gutaha cyangwa atamahoro ahafise none wowe uri kumufata gute rero nafate jewe no guhanura yuko fata neza umugabo wawe hamubonye ikitagenda urazi yuko abagore atakitunanira buhoro buhoro shiri ikore ama yihangane bon deja yari yihangaye rero ubu hasigaye ko yajisa ubu hasigaye ko yajisa kugira ibintu bihinduke kukumva ni yihangana azogega bimugira arute ataraje no kubaza n'umuntu numwe rero je no saba yuko ahubwo yo kwajisa buhoro buhoro kuko kwihangana yari yihanganye rero bandanya wajisa enseramwo udusurprise musange ku kazi mubwira utujambo turyoshe bimwe bimuha envie yo gutaha akibagira ryacu kuko droge iba remplacer n'iyindi droge mu droge rero n'urukundo mu rukundo rukwiye mube hafi bikwiye muganirize wumva ikintu gituma aja mu kabari kuko inzoga ni droge hajya kenshi babashaka guhindura ubwenge kwibagiza mindure miliyoni iki mugabo mugihe wamufashe neza vraiment je sinibaza yuko umugabo yishobora kugenda ariko akumera je ukiri ngaho nyene hariho byukuri abagabo naho wo bakorera iki byukuri mu kabara ashobora kugendayo kandi byukuri ugasanga ntashobora wenyene kuvuga ati ngeze ngaha yamaze gutangura anywa nyene gushiraho kumbura Vanessa nta mugabo abaho ananirana ananira umugore kwanza nivyo dukorera ari ikintu uzobona kwisi cyananiranye gihereza umudamu isegonda imwe abagihejeje rero uko aravuga ngo birashobora kuba byaramunaniye n'umugabo uri umugore ukananirwa n'urugo rwawe reka unaniwe n'urugo unanirwa n'umugabo nta kintu ubusigaje unaniwe n'urugo mu bisanzwe unaniwe kubaka kuko bagenda kubwiye turabafasha ibyo nane ndasigwayo kandi uja gufasha umuntu atishoboye ni kuko twitegereje kugira pouvoir dutegereje kurondera za nkomezi ziruta zabo dufasha kugira dushobore kubashikana ahantu bavuga ngo inyuma y'umugabo akomeye misi yose hama hari umugore akomeye nta mugabo atari imbere umugore wiwe atasugumye ni kuko utegereza kumubanira neza mugategereza kuganira uwo mufasha utegereza kugema force za nguvu za nkomezi urumva izo nkomezi deshenze zamushikanye kwitwaza kuko iyo adasi izo nkomezi nawe yasite kwitwaza urumva none rero uvuga iki wewe jewe ndamubwira nti abagore dufise army idasanzwe dufise ubushobozi dufise inkoho dufise nganye ikintu kidasanzwe batanabona akora ikire murabe giza muhindurire murabe giza museduize mbe mu kirundi babivuga gute
muryosharyoshe muryosharyoshe muhindure buhoro buhoro mubwira ati sheri tujana aha tugira aha azobona ibikunezera abone ni kuvuga ntibazinanye hagati y'umugore n'umugabo je nibaza yuko yobanza akamenya umugabo wiwe premièrement ikintu kiko kiramufisra iyo comportement yo kuja kuborerwa mu kabari ku buryo adashobora kwikontora aho biko birava nibaze ko kwiga umugabo nicare yiga umugabo tuba bishoboye ntivyoroshe mugabo umukenyezi ashobora kubishobora je nico mbona kandi courage vraiment nukuri umugore w'igitangaza deja nako kantu dako ga system ko kwiyegeka ko yuko ari wewe wagize pipi mu gitanda kandi atari wewe na ga system keza cyane na kantu keza cyane vraiment uwo mugore yiyumviriye nukuri felicitation kandi umugabo nambari karatwumva by'ukuri nawe nyine umugore umugabo arashobora raporo gutyo urababwiye ngo umugore nagire action niba navuga n'amajambo menshi ibikorwa bikorera bikorera ibikorwa byikorere jewe ego ngerageje kumva ibyo mwagiye muravuga murashikiriza umwe yavuze ibyiwe Vanessa yavuze ibyiwe wowe uravuga ibyiwawe umenga hari ahantu ntaratahura neza ego Ahmela ego jewe mfise umugore ankunda nk'uko kugeze yaho nkora ibintu nk'ibyo akabyishirako navuga nti uyu mugore arankunda sana ego cyane bivuga yuko rero uyu mudamu yarihanganye apana bisanzwe imyaka 3 atamwana mufise usohora imatera turejuru havuyemo imisi myinshi ari umunsi umwe imisi 2 mu isemeni yarakoze akazi gakomeye cyane nishatse kuvuga yuko rero wa mugore we fata ingingo ivyo bintu byo kwihanganira umuntu buri munsi wihanganira nkande nakubaze imatera nimba baraguze imatera ya Emilio ubu hari gihe bagomba bagure nk'izindi zindi sawa atamwana ahari bigurazi yuko n'ikibazo cyo kutavyara gishobora kuba cuko uwo mugabo misose ataha yarusha nakora devoir yiwe icyo kirimo ataha yarushe ni kuvuga nta control afite no byinjiramo oya se kwinjira mu buzima ni kuvuga amwereke erega tegezo kwiga umugabo amwereke uburyo bwose aterega izi nzoga nizo ni matera gusa zonona byinshi mu rugo inzoga nizo ni matera gusa zonona byinshi mu rugo ni kuvuga bavugana narashatse kuvuga nti rero wa mudamu we uri kuranyumviriza ndabizi cyane jewe ndaguhanuye fata ingingo ubwa mbere umugabo nimba yarase umugabo akinywa inzoga zinganuko wibuke yuko kugira muze mutera imbere kizoba ikibazo gikomeye cyane ikinashoboka fata ingingo rero ubwa mbere musezerere sezerera umugabo mugire ntimba umviriza jewe naguhaye yavuze ni jewe namuhaye ukwezi sawa ukwezi guheze nzoca fata ingingo ahubwo rero kujya kwezi reka kukurindira kukuri kuritevya wewe nyene ubwawe uri kuritevya ati natekera agende fata utwawe yego fata utwawe uceho numara gucaho usira umugabo buke kabiri imbehe mukubita kuko nawe uzo kwihanganira yuko aja kwandikira imatera kuri ubu je ntubona nk'ubu je ndi umusore nkatwara umudamu ndamushikanye muhira agasanga ameze uko ku nta n'imisi 3 twobara ibaki bashoboka bukeye ho bahashitse abiwacu nabi wabo bakaba bashitse bikomeje yo cavuga nti divorce yihuye cyese shobora kuja ku mugabo akiri ibintu nk'ibyo ntibiba kandi urumva ko biva ku nzoga inzoga atazi hari umugabo atanyoye abameze neza wa mugore rero mubwire ndagusezereye izo nzoga banza zihagarije hama niyaza kukurondera simvuze ngo umuvuyeho kugira ngo ntuzugaruke no fata akaruhuko umusezerere nushika muhira niyisubirako kugira musubirane muzohane condition mwandike inzoga utazihebe simvuze ngo azazihebe kuko umugabo ntushobora kumwobrige ikintu agabanya nagabanya bibi buri basa gatuma bigira rimwe mu azoba ari karaza hazogerera n'igihe wenyere bimutera isoni inzoga zihebe kuko zamugire abantu benshi twagiye twumva inzoga zagiriye nabi akarara mu kaburimbo akarara ahantu runaka yibaza ngo yashitse muhira uravyumva agaca ziheba pi mugabo je sinokwibaza yuko vyo koroha yuko amusize wenyene vyo koroha yuko ikura muri ico kinogo kuko deja ni kinogo umugabo yamaze kwinjiramo uramaze kubona umugabo yamenyereye kurarana n'umugore amaze nk'indwi canke indwi zibiri wibuke yuko icambere azoba nabikora umviriza kumera nabikora
niwe azanikira iby'amazi ivyo nta birebire ndabivuga ko sindi umugabo sinzi kurara jenye n'ico arico sindi umugabo sinzi kurara jenye ndi umugabo ico arico ivyo ni ubizi vyo reka ndabikwizere kuko ni wewe nyene navuze ni nabikora umugabo azorara wenyene imbere mukubita abikoze niwe azanikira imatera ntiyazokwanikira indwi imwe abantu bazoba bamugeza ahantu wa mugabo we yo ubwabo ndi twara tubazana umugore kumbe nuko bizoca bimutera isoni acavuga ntimwaja canirisa nabihevye sinzosubira ngiye kuzana umugore wanje twumvikane urugo ruce rubandana azushabona akamaro k'umugore wa mugore we fata utwawe ubunyene nkiriko utucaho uzobamba arahukanishije ndakubwije ukuri arahukanishije mu bantu babiri babana habaye mumwe akihanganira ibintu nk'ibyo by'imboneka rimwe ubundi ntabibone ndisiri yuko hova mu akabanza agakinjura hama haheze igihe umwe akazisubira ko nyene ndazi yuko atamugabo yo kwihanganira ico kintu umugabo yo kwihanganira ico kintu cyo tuba ndababwiye yuko abagore muraba spare woman mu spare pouvoir mutazi urumva muraba spare femme ku buryo mushobora kwihanganira ibintu nk'ivyo twihanganira byinshi mugabo je n'umuhando si n'umuhando wagotekera oya korera ku mugabo wawe ego nuko rero mwamaze kuvyumva ikiganiro mwumvishije uyu n'uyu ivyo yavuze mwumvishije avi wanje mwumvise avi ya Humela mwumvise avi ya Vanessa ego nuko ikiganiro kiracari Good Morning phone kuri 94.9 Black FM hama rero wewe wari kuratumviriza ndakubwira fata akanimero kawe ka telefone agatelefone kawe plito uce wandika 68 87 10 cyangwa se 68 87 10 20 meme nawe wumva icyongereza fata 68 87 10 20 hama utudutelefona cyangwa utwandikire message akumerani nga acatera kwakira hama bace banagusomera message amapere cyane tubasaba amapere hama abantu muri kuri YouTube mutugirire j'aime hama mu partage kugira benshi bashobore kugira ico bahanure ubu mudamu umuntu uvuye ko ari mu bihe bitoroshe hama kuri Facebook mwandika Black Media Instagram Black Media na YouTube mutibagiye kuzamuragira amajeme n'amapartage menshi turabakunda cyane